Hello bitibite ya soje ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe ubundi ndikwa Listen ahani ku Itari Star ku bufatanye na Azwan Media reka ndagusabe imbere ya byose ubanze ukanditse subscribe kugira ngo uze urironkera amakuru atahandi hantu na hamwe ushobora kuyumva canke ubundi umuntu numwe ushobora kuyakubwira usibye jewe Listen amwe mu makuru abandanije gushishikara guca ku mbuga ngurukanabumenyi nayavugwa ko baririmbyi kuva ku nkuru ya D1 yashikaye guca ku mbuga ngurukanabumenyi. Inkuru iri kuvugwa kuri D1 siyo abantu barazi guteranya uyu munsi mu kiganiro zinduka kuri Buja FM hariko haravuga indirimbo ya Sakbi yitwa Je vais bien, hamumenyesha makuru yitwa Rawo acha abwira uyu mugenzi we Mark Diego ngo ace ashirayo indirimbo ya D1 aho hari ku radio. Umumenyesha makuru Mark Diego nawe nk'ibisanzwe yishuye ati wapi D1 ntarimo, tuko turavuza aka kanya abaririmbyi bazoza kuririmba mu gitaramo Dunda na Buja FM nkuko iradio yabiteguye. Rero bimaze kugenda uko hari abamenyesha makuru baciye basimbira ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ngo uyu musore Mark Diego ngo aranka D1 ngo yanse kumuvugiriza habe na gato. Uyu musore Mark Diego asanzwe ari n'umufana wa D1, abantu benshi baramuzi kuko urabye statistics ziwe z'uwo munsi hariko link ya D1 kuva sambiliza gatondo hariko link ya D1, ndetse iyindi minsi arakunze kuvuza indirimbo za D1 kuri Buja FM. abona ko uyu musore bamubesheye kandi tugiye kuraba mu umubano babanye Diego na D1 bitwike neza ko abantu babanye neza. Nayo mpamvu D1 watashe bivuze ko kandi nk'abantu tutahandi hantu muzo kugira mukora amakuru nkaya tugiye kubashakira amakuru ya D1 tumubaze impamvu muri Dunda na Buja FM tagiyeyo. Sinzi ko kanoti kabaye gake cyangwa sinzi ko azoba yafatiriwe kuri iyo tariki. Byinshi tuzobiganira kandi dusabe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzurire nk'amakuru nk'aya tandi hantu uzakora. Tukwibutsa yuko muri Azwan dufise igisata cha Azwan Photo Studio aho bagwifoto atandi hantu nahamwe uzo kugira uyisanga